Bakunze ikiganiro tujijuke ku kinyamakuru bucanandi. Umunsi uri hejuru turamutse tugendera umwe mu basanzwe bano urumogi aha twiganira kubijyanye n'ivyo n'ibibashikira cyane ingene babayeho. Ni sawa musore? Fresh kweli. Ni sawa nawe? Ni sawa turashimira Imana. Utu tuntu wambaye nudokiye man. Utu dupodozo tumwe dushitu abantu bashira ku ntuzenya ku mpuzu kugira ngo tubeho. None twe ko tutatwambara. Biravana ko wahise mu buzima uzogumeze uko nyene. Bwaye ubuzima. Cyembaye ubuzima bwiza Rastaman we ko ushaka iki kwanze we. Je ndumesha makuru w'ikinyamakuru bucana yandi. Nashaka tuganire gato kubijyanye n'ubuzima ibwene basanze mubayeho canke imibereho yanyu muri Makenya. Mbeho mwitwa bande? Je nita chonde umwana wa chonde si wavukiye mwibarabara ye ucubyumvana. Ushaka izina giwanje ryo mu Jefferson amazina menshi man. Muhira abavyeyi banyita umwana. Umubebi wanje nyita Sheri. Kwishure bahora banyita umunyeshure. None ushaka ndakubwira ryahe zina. Ko musanzwe turagana ikinyamakuru dukeneye kumenya izina ryawe ko turayandika ku kinyamakuru tukavuga tugira gute ngene kumenya izina ryawe we giwa witwa izina ryawe ko Imana yakuremye abavyeyi bagaca bakwita izina abavyeyi bakwise. Bana je banyita Kabizi. Kabizi. Wewe twagegeje kuraba dusanga uri muri bamwe twita abanywa rumogi canke urumogi. Twe ni tunyura urumogi man. None basi birashika basora gufungura canke uraruteka canke urarunwa. Mbo twebwe icyambere yonyene bivana na sadepa yaho tuba turi ko yari igiye tunywa mbo ofete twe turarunwa. Murarunwa none urumogi ruhaje uraryoshe mu kanwa. Yo ni swingi man, ni swingi nyime z'ubumesha nubwo uzoze ndagwe wande wumve twe dupojanye mgade ni uravyumva nawe. Ahantu kuvuga ahantu hazindukira misi yose kuva mu gatondo gushya mijo canke ni ku kazi ni. Ubona kujya utonda ku kazi naje niko mba ntonze ku kazi. Kurabona je kwanze cyambere njabutsa abantu hajya hepfo wahabonye hajya niyo kubiro. Ahantu kuvuga amuntu hangwa niyo kubiro iwawe. Niyo kubiro kweri ucuvyumva nawe. Niyo kubiro bro, niyo kubiro kabisa. Urumva uraronka amafaranga urabayeho neza mbe urari ubahe. Jewe mbanganye ne. Hana zijya nzu zose ni gwanje. Izi mbona ngaha anye izi zose ziri hariya ni gwanje. Ni gwawe mu kuzikorera urazikoreramo gwanje. Gusa ndindiriye yuko imvura igwa nyinshi kacizinyumura ikazinzanira aha. None wangu urumogi rugufitiye akamara kahe canke? Abantu urumogi cyambere kwanza wonyine urabona kwanza wewe wandondeye bigenze gute kubera ninywera urumogi. Mugabo biravuga ko urumogi ari rubi cyane rwonona amagara y'abantu. Rubi gute ko ari yanyemye mwihenda? Rumogi si rubi. Umviriza ndakubwire honyine ndagusigurira. Urumogi ni gwiza kubera nta muntu mushwana. Iyo urunyoye urumogi uca wisinzirira direct. Ariko bajya abantu banywa inzoga uramaze kuna gusanga wahuye nabo baguye mu makanivo canke bagenda bari gusa. Ariko leta irarugwanya kandi abantu barunwa leta ni leta. Leta ntuzi leta cyane. Leta no kuvuga gouvernement. Mu Faransa. Hama mu Cyongereza ni government. Guverinoma. None abasore bose mbona mwa baringana anya bose cyane bose basanze nk'urumogi nabo. Bakaca. Imana wasiye kutukagera abandi ba Babylon ngaha. Unumujama mani utwariganye. Nkora ku kinyamakuru bucana yandi. Bucana yandi ngikica bitwemeza ko ari yukora. Kwa bana nani bagiye kuba. Kwiza mani we twasiye kugarakana ba Babylon mirigarama yi. Unumukuru. Mbera zikuja. Wumvise ko Jando bamufatiye hajya hanya. Jando ni Sondo. Sono bamubache. Ariko iganiro cyanyu kiraryoshe turiko turaganira ku bintu mwebwe nawe uranywa urumogi gamutamba. We dog ivyo vy'urumogi bikwiye kwanza base bamwe badufatisha abandi. Nibyo nakonda mu. Kana urumogi tumwe twe dufata katsi. Akatsi. Numva akatsi akamufasha ka. We dog akagira umuntu Babylon hora katsi na. We dog abanyabana suye kutunza. Umujaba to mushamburiye. Oya je nkore ndumunyamakuru ntihagire ico mungira. Mushamburiye bro. Umunyamakuru. Namye niko ndabaza kubijanye n'urukubaziki. Je nawe twavuganye. Ndiko mvubaza kubijanye n'urumogi ko leta warubonye. Urumogi ngereje kuraba ingene. Aho runyereka. Wewe ugerekana urumogi ngaha mama. Wogerekana. Asewe mama bakubise. Ndiko mvuga kubijanye n'urumogi ko mwebwe munene nta rumogi muntu wanywa. Urubonye wewe. Warubonye. Muraruna mugabo muri make. Kandi leta ntivyemera ko leta ni leta.
Man we leta nigiki. Mbebe ubuntu ufise ngahano buki. Reka ibi ni ibintu bijanye ni Chris Colorado yanyambitse. Wowe ninde nawe? Ni umuntu yakora ibintu byo kwambika impuzu abantu. Iyo gatanyambika bamaze kukwambika. Oya jewe no cebara. Kwambika wewe bari mu bebe hakwambika. Kumva mu isanzwe tutaraja kure nanje kubahanura. Tutaraja kure. Umumenyesha makuru arahanura. Uri umurebesha kiyago wewe. Ni kubijanye n'urumogi ko leta urumogi rihenga. Hego ntaho urunyereka. Mazimvu mbeko radiyo buca nandi news. Iri he? Iri mbwa mu gisagara nyine. Tumora neza. Oya uwini turi muri ivyo. Avugira mu migani dogo. Ndiko ndababira yuko kujanye cyo umupeti no mushamburiye. Reka heze kuvuga uradunguka nyuma ndakoya. Bakunzi bacu mutubare cyane bakunzi banyu bahe. Ninda mukunzi wawe ngaha. Mukunzi wawe abasikwera ikiganiro bariko baragifata amasanamu. Anda kagifata. Ninde muri kumwe ngaha? Uri kumwe. Turi kumwe n'umuntu ashanze gukora mu bijanye n'ubinga bivye. Kira kidogo irimo kituraba n'icyahe. Bijyani kamera biko turakora. Bijyani iki? Bijyani kamera gese nko. Oya bijyani kamera. Dogo bregera inyuma dogo cyo mumamura dutimburizako. Ni kuba kwera two tugana abantu leta muri ibintu bijyanye no kubuza urumogi. Niko ndababira yuko leta muri misi yafagurukiye cyane gose. Leta ninde abahehe. Leta ni guverinema ni giki. Tomura neza kuvugira mu migani dogo. Leta nawe uri muri leta. Ikakunkora mu mufuko nawe we uri leta je ndi leta. Mbega leta ni leta ni wowe leta ni je. Na des office ngaha. Ducorere kwetwe twayigiye. Bakunzi b'ikiganiro. Oya ndikiri no man. Turabashimira cyane. Nawe dogo cyangwa gutera ingumi. Inge gato maze meze kushika. Mbwa ufise dushatsi twa bien. Twiza reka nkora. Bakunzi b'ikiganiro. Ducore dusiki. Turashimira cyane. Igihumbi we dogo. Lindira turaganira none mugira rero cyo ugashaka ibintu ndakurigata ndakwereke oya twebwe turabamenyesha makuru turacungere mwebwe nande ninde gucungere ngaha bakunzi turashimira cyane abakunzi babiri ngaha mana abakunzi baziye bariko baherera mu bindi turashimira cyane umviriza kwanza wewe umviriza kwanza banzure ibintu byo guha je mu bisanzwe je naje ngaha kuba naje ngaha rindira ibintu byo tekereza ndagutumye kure basije tubireka basi byose oya navyo tureka waje kwera abakunzi turabashimira bona ukumuraba we reka ukumuraba rindira ndabereke duca mu kigo none wewe rindira ndabereke gatonya taramwebwa n'igicupa cupa mbirize ndabereke nge turaganira meze gushikiriza turashimira cyane gose Jese mvuga byinshi urakuriye koti kuneza ariko gusa mushaka ariko je nkabandanya akazi kanje nta kibazo wewe kura naje ntabizi utabizi ngahanyu wacu utahaza naje ntabizi kuko urabona abahazi barahazi namba utahazi uzohamenya nejo mbere yo kuja gusaba amakuru uzobanza kwanza ubazi tohoze nene ngiko ndatohoza ariko abacicanje tekereza kura kwiruka wewe kura ni montre rindira gatonya ko ndona turi ku televiziyo ndazecisha byo uranzije wewe sirikoze bicisha ko wewe bizoshika ko urumva ni ikiganiro kibona na bose kandi wewe warize nawe no kujya kuvuga ibintu by'ibiginga siri ni turashimira cyane gose ko nashoboye kudukurikirana uriya muntu we ugasura kura bari imbere cy'igitaji cyo mu mutwe basi kuneza yanje ndabaye cyo mushaka cyose inge maze kwicusha dore matwi yawe inge gato nta hinge gato kuko umuneneza n'amaki Babylon turashimiye cyane gose kandi n'ikindi gihe twaza tuganira ikindi kiganiro cyo ko shavura nabi sawa turi kumwe wewe ushaka kuca he guma ngaha anya nituraheza urashobora kuzanga amakuru washaka wayaronse nayaronse kandi mwakoze cyane gose vuga ivyo waronse musanzwe naronse amakuru y'uko urumogi ko rubaryohera sana mane sana uvuze ikintu cy'akamaro kandi bige muri urumogi mwebwe we ndabikubwiye urasuye kandi kudutuka kandi umutipe kandi we kuri televiziyo man urakura nka karofati kandi tukagufata rindira kandi kuneza yawe nyene ukikure wenyene oya cyo bitwa izi jewe mu bisanzwe ndi umuntu ndumenyesha makuru amenyesha makuru n'abantu turi sekirize kandi sekirize gute sekirize karofati kumushaka kuri babi try kunikisha we dog umviriza mu ndeke je nshikirize sigi karofati hanyuma ukiuja reka shikirize ukareka nkande banzoze ivyo uvuga hanyuma mugene twakure kure
jewe ndabashimiye cyane gose kandi mu mubari Dushimira nkandi. inge ndabereke Dushimira inge nkandi. ndabereke Wasigizo desa man. inge ndabereke inge basi inge ndabaye Uri mu cameraman ntabyo. inge ndabaye